Numvisu wumpamagara nanje nditaba numvisu wundigajiga nanje ndatwenga numvisu wunyongorera nanje ndumvira ivyo twayaze ntivyaciye mu gutwi ngo biserukire mukundi yaramwakiriye ubuzima bwiwe nibwo mfise nkiri rukundi yambwiye ngo kamere naragukuye ko naguhaye ubuzima bw'ubwiza nibwo bukumase ko wambwira ngo roroke cyane sinishonye n'ivyiki gihe ngo fashe ukuboko nanje ni koko n'ubuzima bw'ubwiza nzagumako ubuzima y'urupfu narayibagiye ubuzima bw'ubwiza nibwo nakiriye ndi niraje imbere niko nimereye muri we nacitse inyego yihariye numvise ubabagara kisa ni byose numvise byose byanje numvise saba so bivanye n'inge n'abantu bamaze kumpemukira je nta muntu nzosubira gufasha maze gufasha abantu benshi mugabo abantu barampemukiye ku buryo niyumvire no gufasha umuntu ca nibuka ibyo bankoreye peut-être nawe arafise hezo ziwe zavuze zatumye avuga yuko atandirimbo y'umukobwa yokumviritse yagize ati ngo warangwa bakora indirimbo mpimbazamana ariko bakamahera bakayakura mu busambanyi yeah. Yes, hello my people, abakunzi ba Star TV, ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe ho muherere ndazi ko muri benshi mudukurikirana ndetse mwana dukunze munadukundira ibikorwa byacu. My name is Mr. Boy the Ship, Mr. Recorder, Mr. Meet, Mr. Kimararongo, Love in Town, Ubeshi, Mr. Fashora Fashije, Mr. Ndikukazi, King of Ladies, Sharpman, the Lion in the Jungle, all the way from Star TV, all the way from Burundi, East Africa, Africa ndetse no kwisi yose. I love support everybody in our country. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. Support my job. Only my job. I need your support only. Ntunkunde kubera ko nukunda je uzobongiriye nabi. Ariko nukunda akazi kanje. Ugakunda na bamwe baye mvite mba ndakuzana mu bwa Star TV aho uzomfashije cyane. So murabizi ko uno musi Star TV nayigize y'abarundi twese kubera ko hari abantu baba hari nyene babakeneye ama support atandukanye. Ariko kandi kubera ko sinzi icyo baraba kugira umuntu bamusupporting ariko jewe Mr. I don't care iyo mbonye umuntu no mushigikira afise impano ndamushigikira kugira ije ashobore kugira kure nkuko avyifuza kubera ko abantu twese tugira indoto zitandukanye ariko kandi n'umutagira impano ese nzokurondera nubwo uzondondera zogucenga ikorosi bizokugora kuntora kubera ko maze gukagura ko atampano ufise uzondondera n'amafaranga uzoyamanda yanyu ugatoya sihondi. So rero dufise umwige madasanze bwa Star TV. She looks so good. N'umukobwa mwiza ari naco. Ukura abantu bari natirere nyene bavuga ati abani bari yo nona. Abani baraba ni nko kwa kundi kera twara tufungura ibintu bitarimwo ama engrais. Ako no musi tugibirimwo ama engrais nayo mpamvu tutaramba. Ariko no musi dufise umwige madasanze for the first time bwa Star TV. Nakubwiye ati je munafise impano ndamwiruka ko cyane. Yatwaye customer songs yeruka kuba mu bigeme beza cyane bameze neza. Mbabare cyane navuze byinshi kubera ko iyo umuntu ari the first time ageze mu bwa Star TV arakuntu nyene manza amuvuga nyene ukamwumva ukamumenya nyene ikaretse umwaki all the way from Buja Burundi ahanye ni wacu gadushigikira abarundi n'abarundi kazi bagenzi bacu mambo meze neza cyane gose wambaye ukuntu nyene yani you look so good ukuntu wambaye nyene iki gangster nyene. Thank you. Umeze neza gose karibu cyane rero bwa Star TV. Kumbure muri kitire y'abarundi aho tugeze turaramukanye kiretse ko nagiye mu bindi bihugu ugasanga umuntu murahuye ntakuramutse kwera ko ntabwo muzinanye ariko kitire yacu turaramukanya. So karibu cyane ramutse akozi wa Star TV muri kano kanya bariko baragukurikirana. Kumbure twinjire mu kiganiro nyezina. Karibu cyane. Yo wagwan mumeze neza. It's again Marlène for Christ. Ndabaramukije cyane gose ndaryohewe no kubana namwe. Yeah. Akora naka slogan ka Marlène. Ni Marlène for Marlène for Christ. For Christ. For Christ. Rero ko yari kirekire Christ Jesus niko bisigura. Christ is mean what? Christ isigura Jesus, isigura Messiah. Where rero wise Jesus? Marlène wa Yesu. Yeah.
wacugira 4 urandika igiharuro 4 kugira bibe bigufi ya kubatita bari ubundi bavyoroshe kuba uri muri gospel nyene bikorera gutora izina ukavuga ati shaka gufata rino zina that's good urumva nyene kwera ubusenga haraba n'ikintu nyene ca inspiration hama nyene kwera uburi umu artiste ugacushiramwe n'utuntu twa art nyene ya wow banumva nyene bitisa bisa neza ubundi zina niyo ryatanguye kugaragara cyane kuruta impano yawe cyane hatanguye impano abonye impano ricara avuga ati muri zina naryo rizoza nagiye nditwa menshi sampava ndaronkanye n'iryo mvuga ati ibi ni sawa kabisa imbere ko twinjira mu kiganiro nyezina Marlène n'umurundi kazi neza avuga he precisement mbere yuko wita izina nyene ry'icyari cyangwa ry'iki artiste abavye bari babise gute kumbure cyo twinjira neza na neza aho mwatanguye kano ndawita umwuga canke ukuvyumva muri gospel ari abaza nk'umwuga n'abaza gutanga indirimbo mpimbazamana badashira nk'amafaranga muri Marlène tuvuga ko umwuga kubera ikintu wihebeye abari wo mwuga wawe yego bisigura ko atakindi kintu ukora apare kuri mama ndabikora mugabo indoto nuko no bikora byonyene kabisa rero turaza kuca tugaruka watanguye no mwuga kuri indirimbo mpimbazamana ryari tunjire mu kiganiro nyezina kumbure twamenya ati Marlène kumbure reka dushore kumenya petite presentation yiwe tumuhunge nyene views ni kino kumushigikira so jewe ku mazina y'abavyeyi nitwa Igira neza ni na Marlène hanyuma ndumwigeme ndumurundi kazi w'umuririmvyikazi ndirimba indirimbo za gospel canke ubutumwa bwiza ndabicishije mu midiho itandukanye ariko uwo nkoresha cyane ni hap hanyuma Marlène n'umurundi kazi yavukiye mu ntara ya Ngozi ku Gasaka kaina Runyonga wow good hanyuma mugabo yize anakurira cyane i Bujumbura yanibaza ko iyo presentation iyo ni bo wavuka ikinyami ku mivo ibusiga usigari ari ente abanyabusiga bashiremo imiriro abanyabusiga komwe murasa neza sha muba mwibikiye utuntu gake gake usiga cyane ntabona hariho internet bita ise usiga kubera ko abantu tuzize muri internet wasanga nyene internet zo mu Burundi bwose tuzizi ugasanga hageze nyene ko higanwa muri exit tukavuga ati iriya tuzoyikubita hasi ibiro nk'ivyo so kuva mu ntara ya Ngozi busiga ariko akaza gukurira neza na neza mu gisagara ca Bujumbura ya mpano yo araza ara develop aravuga ati reka ndirimbe indirimbo mpimbazamana kuno musiko mu bwa Star TV ni byose byanje imwe mu ndirimbo nkunda cyane imwe mu ndirimbo navuga yuko yatwaye n'igihembo muri kano kanya nibaza ko twinjire neza na neza muri freestyle ya byose byanje kumbure bumve Marlène n'umuntu kwera ko unosigarageje kora urubuga rwa YouTube channel ariko video zibiri ariko kandi nimwe mu banyempano navuga yuko bakomeye cyane iyo dushobora kubona handi hantu kure aho kandi abifashijemo namwe tubonye support zitandukanye freestyle kuri byose byanje kumbure bumve mu Marlène wariwe turi kumubundi amaze kwishikira mbwa Star TV yo numvisu wumpamagara nanje nditaba numvisu wundigaziga nanje ndatwenga numvisu wunyongorera nanje ndumvira ivyo twayaze ntivyaciye mu gutwi ngo biserukire mukundi yaramwakiriye ubuzima bwiwe nibwo mfite nkiri rukundi yambwiye ngo kamere naragukuye ko naguhaye ubuzima bw'ubwiza nibwo bukumase ko wambwira ngo roroke cyane sinishonye n'iziki gihe ngo fashe ukuboko nanje ni koko n'ubuzima bw'ubwiza nzagumako ubuzima y'urupfu narayibagiye ubuzima bw'ubwiza nibwo nakiriye ndi neza imbere niko nimereye muri we nacitse inyego yihariye numvise ubabagara Kristo ni byose numvise byose byanje numvise saba so gituma mvuze atagire freestyle sizabose ari umuntu ashobora kuba azi kuririmba muri studio ariko umubwiye ati gira freestyle abantu cyo nka mwe 10 kuri 20 so turi kwera Marlène mvuge Fosi ni bon Fosi gira kanyoreye kuvuga simave nkasura kabisa yes uno munsi turafise abantu basanga baririmba gospel ariko bafise uburyo
bashobora kuronka inspiration turaza abantu b'abaririmbyi ba gospel ushobora ngo kugira ngo ku gasozi kukorera inspiration canke ku travail ijwi kuri Marlène babimeze gute ariko ara travail ijwi canke akeneye inspiration kanaka muri rusange de inspiration navuga ko umusozi wanje sinduga hejuru ngo hejuru donc ku musozi si ngombwa ngo uje ngo ku misozi nyene iri physique urashaka kuja ahantu ha wenyene n'Imana ukaronka inspiration hama urashaka kuronka inspiration bivanye n'ibihe urimwo hama urashaka donc inspiration ni nyinshi ego donc urashaka no kuronka inspiration wibereye muri bus uri kurataha risifi gusa yuko uba ufise ubuzima bufitaniye ubucuti n'Imana ni juste ko umuntu nk'ubu Westerboy ntiwompa nk'ibintu byawe atabucuti dufitaniye atakintu turavugana canke ntakuvugishije canke utamvugishije so je navuga ko ni ubucuti n'Imana mugirana hanyuma plus muvugana plus uronka ama inspiration hama kubijanye no gutravailler ijwi naho ndumbiriza cane hanyuma nkakora nyene n'udutravailler nyene duto nyene uvuze ati umuntu agwica wamusavye kuko Imana ntivyo yabishitse kaduha ico tutayisavye ugasanga kumbure twibagiye Imana ikavuga ati so kino kintu gishobora kugufasha ni kubera urukundo rw'Imana muri naco y'Imana donc irazi ivyo ukeneye kurusha uko ubizi haro n'igihe donc ikwima ivyo wari warasavye kugira iguhe better than ivyo wasavye rero ico kintu gituma Imana iguha ibintu utayisavye ni urukundo ariko muri natiho y'umuntu nayo umuntu ni gake ataco mupfana guha ikintu utakimusavye nuko bimeze so Imana ni Imana umuntu nawe n'umuntu uno musi dufise ibikorwa dufise video zibiri ziri ku rubuga rwawe rwa YouTube channel gwerageje kuraba Kasama Songs haraheze ngira nka demo hafi 3 mois ibaye reka tuje muri Kasama Songs kidogo gusa amadense tugaruka mbega muri kano kazi kawe zifashe gute bimeze gute bikurashigikwa nabande biriko biragenda gute support hora ironka ino Kasama Songs ni Kasama Songs novuga ko yarimwo abartist benshi batandukanye ndetse ugerageje kura performance yawe narayipostinze kuri YouTube yanje abantu batarayibona bagende bayirabe yari performance nziza cyane imeze neza cyane byagutwaye igihe kingana gute kumbure witegure ijya performance yawe muri finale ya Kasama Songs kubera ko biraboneka ko mwarakora imyiteguro novuga yuko ifata igihe kitari gito ungerageje kuri abantu bari haje n'abantu babazi kuririmba live music utabizi uravyiga kugira ushobore kubimenya ushobore gutanga umuziki mwiza ukibiriraho bimeze gute byari bimeze gute muri preparation kuri Marlène uko ngenda bivuga sinavuga ngo muri preparation ngo narakajije sana kubera ko Kasama Song ni higanwa ryabaye mu minsi mike cyane ibaho bibaza ko ritafashe na 20 jours rero ni kujya kuntu usanga umuririmbi donc wowe ufise ukungene uburi organize ugasanga uvuga ati ntegeza kuba ndi prepare nk'ubu uri umuririmbi urumva ntuwoca wicara ngaho atakapera ufise nk'umuntu agusanze avuga ati okay uri umuririmbi yego nta kapera gusa nditegurira akapera urumva n'ibintu biba biri bizarre ko umuririmbyi kugira ngo je ndi umuririmbyi hanyuma ugaca usanga ntashobora no kuririmba aho nyene sur place rero byabaye byihuse novuga ko ibintu twagize muri performance twabiteguye gato kubera yuko twama dutegura like kujya kuntu umuntu usanga avuga ati nambari gutamba aba danseurs turagira ama choreography iyo dufise ikintu tuzo present canke niyo tutagifise so je byarahuriranye rero bihurirana dufise ama choreography duhora tugirana ama bihurirana n'ijya ndirimbo mpora ndayitegurirako kandi sanzwe ndayifise bica bibyara umusaruro mwiza mugabo byavuye mu preparation twagize tutazi ico tuko turayagirira so je navuga ko byarahuriranye sinafashe umwanya munini gose ngo ndiko nditegura gusa ni kujya kuntu umuntu aravuga ati one day nzo umuririmbyi kanaka ifoke nitegura hama ninashika ahantu kanaka binsabye kuririmba live binsabye gutamba ntibizongumire kabisa uraje ugifise video imwe ku rubuga rwa YouTube uratwaye trophy ya Kasama Songs ndetse banaguha n'inoti zitari nke ari abatwaye inoti nyinshi ku buryo ndi hari imbere mvuga ati abucore wana abunte munanje kugira mbe
aho ni mugihe dufise aba artiste benshi uno munsi novuga yuko wanashima banazwi cyane ariko meme na trofe imwe atayo bafise niyo faranga batarayibona muri uwo muziki bashobora gutahukana kuri wewe byari bisiguye iki muri rusange muri kajya kanya hari je ico byari bisiguye hari gihuri mu bintu kubera ko ikintu urimwo abantu bose bagitahura rero plus abantu batabitahura nawe urakorerwa ko kubudu utangura kwiyumvira ati eske si je no bafise amakosa abantu sishaka kubashira mu bintu bitari byo eske sindi wrong jewe bino bintu nkora ni bya vrai eske si nihenze inzira kweri mugabo iyo donc iyo ugize intsinzi nkijya iba ari proof yuko burya ibintu urimwo ni ibintu bya nyabyo ego hama biragutera courage hama birakwereka ko nyene muri wenyene burya Imana mwavuganye donc kirashitse ibyo mwavuganye yagere nabibonye nka proof yuko burya nyene n'ahandi hantu hasumba hajya kure cyane birashoboka ko ndahashika birashoboka ko hashika wowe kubaza ati sigura inoti wahawe icyo yakoze we kano kanya umusubiza iki icyo yakoze tuvuge ko hari ikindi kintu gihari kumbure kazi kawe ya faranga yakoze murabizi yuko ni 6 million cents kandi namahera azwi n'abantu bose urumva umuntu wese abavuga ati none uzonshorera ryari hama ubundi nawe abavuga ati yuke ko umuntu warundi ikintu dufise sinzi ningeso nziza amafaranga tuyaronka twamaze kuyapangira rero areke kuza baraducoresha mu dinoti barabaze kupangira hariho n'ubundi umuntu ababona yuko menga miliyoni 6 ni nyinshi mugabo nk'aba artiste bagenzi banje barabizi yuko naho mbere ushaka bayashara muri video imwe ntibinakwigwe of course hama artiste murabizi yuko arakenera utuntu kanaka hama kandi uburose public nshasha iyo public yiteze kukubona ukuntu kanaka urumva baciye donc baba bakwiteze ko ibintu byinshi rero bon je no sinovuga ngo rumva ngo ndaspending uku ariko nibaza ko abakeneye wisdom nyinshi kugira ngo uyakoreshe hama kandi abantu bandanye ubaha ivyo wabemereye kubaha imiziki hanyuma nawe ubandanye ubaho urabizi yuko tuba mu mafamiye nyene akaze canke atanakaze rumva umuntu wese afise ubuzima bwiwe buri private ya rero nibaza ko uko akora donc sinovuga ngo yarakoze mwe muzojajinga muvuga ati yarayononye canke ntiyayononye ariko naho no yonona amezi abiri reka turindire turakutayononye kumbure hari byinshi kumbure biri imbere tutazi kubera ko umuntu aripangira nyene kazoza yavuba ugasanga si buri muntu wese ayizi ariko kuri we akaba yizi tuzoguma tugucunguza no musi nibaza ko bakunzi ba Star TV deja bamaze kuja ku rubuga rwe gukora subscribe kumbure umushyigikiye no kuri Instagram TikTok n'ahandi henshi hatandukanye nabonye imbuga zose azifise bimeze neza cyane uno musi indirimbo ya gospel itambika n'indirimbo ya gospel datambika bivuze iki kuri Marlène Force mere kuidatambika idatambika nta kibazo mugabo ibifise message hama itambika nayo bisaba kubera ko abantu barayivibingako mugabo nayo nyene bifise message rero zose zirafise amahirwe nta nimwe idafise amahirwe kandi nta nimwe isumba iyindi indirimbo burya nikiyirimo kuko apari yuko abantu batamba barakeneye na message iyo ugira usohora indirimbo mpimbaza Imana ari ibintu byinshi wibaza kuko kumbura ati yenereza gusohora indirimbo imeze guca kumbure nigera mu bantu izo bimeze guca bimeze gute itambere ndabajene hasi donc ndaba abantu nzoyiha kuko hari indirimbo ushaka kugira ugasanga nk'ubu dufate ndirimbye nk'indirimbo yitwa abakobwa bakijijwe yoba yereke ku bakobwa bakijijwe gusa urumva umenga abapapa nabakumiriye abamama nabakumiriye abandi bantu nabakumiriye mugabo uriga population yawe ukiga igihugu urimwo hama ukiga nabo ugomba kuyiha eske ni bande bazoyakira gute hama indirimbo iri mwiki hama nshaka kushikahe hanyuma ibintu bishika muri kino gihe biba bimeze gute yaje nivyo ndaba hama target kuba ari kubafasha nyene kuba ari kugira ngo indirimbo yanje
bayumve hanyuma ibafashe. Kera kuba sangwe baririmba indirimbo za gospel cyangwa impimbazamana byari bigoye ko twumva indirimbo mpimbazamana muri club mu bubare butandukanye. Ariko no munsi novuga yuko gospel yaragize inguvu zitandukanye n'iza kera. No munsi washobora kumva muri club indirimbo ya gospel bariko barayikubita, waborewe bariko barayitamba, utaborewe wese ari muri mood, na satani abari hajangira bariko barayitamba. Bivuze iki kuri wewe mu gihe ivyo biriko biragaragara ubona indirimbo ya gospel abantu bariko barayivibinga, abapagani, abatarabapagani na satani muri rusange? And it's a good thing. Ni ikintu ciza cyane. Jembe no prefer ko ibuzwa cyane ikanavibingwa ko nabo kuko nibo bayikeneye kurusha abakizwa. Abakizwa bo ni nko kubibutsa nkubu like nkijya byose byanje. Umukizwa arabizi yuko Imana ari byose byiwe, ariko nk'umuntu ari muri club hari igihe yumva message kavuga ati burya Imana ni byose nkeneye. Aravibinga kanumva message. Burya umuntu nzobona ko aravibinga, burya umutima uri kurumviriza, burya umutima ni ikintu cumviriza kurusha amatwi. Umutima uri kurumviriza. Rero jewe ubwo banampitishije mwati indirimbo zawe tuze tuziha abakizwa canke tuziha abapagani. Je novuga ati muze muzimpera abapagani hama bakizwa muzozibahe mu nyuma. Ubundi gukora indirimbo mpimbazamana wewe nuko wakijijwe canke nuko wifuza ko abandi bakizwa? Nuko nakijijwe kandi nifuza ko n'abandi bakizwa. Sawa. Uri munsi iyo ushize hanze igikorwa ubona yuko cagiye uko wavyifuza gute? Icambere target ni ugufasha abantu. Hanyuma urabona donc je novuga ati ndabona ama message, uraronka ama feedbacks. Umuntu akakubwira ati indirimbo yawe iri kiramfasha muri ubu buryo. Hanyuma hariho n'ibindi bintu bita yuko indirimbo ya trending yakwiye ahantu hose. Nayo ni ikintu ciza kubona yuko indirimbo yawe iri kirakwira ahantu hose. Je navuga ko ari ibyo. Hariho n'ibindi mugabo kabisa. Yes, uko biri kose ukeneye support, ariko kandi iyo support uno musara abantu sangwa baririmba indirimbo mpimbazamana ariko gasanga Kumbe hariho eglise kanako sanga basengeraho ibashigikira ibafasha. Mu bijanye na support kuri Marlène bigenda gute kugira ashobore gushira igikorwa hanze? Asi support zimeze gute? Kumbe abantu bariko badukurikirana bo bakunda indirimbo mpimbazamana n'abadakora indirimbo mpimbazamana ariko bakumva ati umuntu afise talent, Kumbe tukoshobora kumushyigikira. Bimeze gute muri rusange about your support? Marlène nta eglise d'abord platform nziza kubera eglise irama platform irama public ya eglise ndayikoreramwo kandi ikintu gihambaye no kuronka abantu. Hama ku kintu kijanye na support nibaza ko wambajijwe no byo gukora indirimbo uburyo nyene uspendinga iki ninda gufasha bimeze gute? Kumbure umuntu ariko aradukurikirana ashobora kuba ifise support kanaka niba datanga iyo views akavuga ati mba natanze views nshobora gutanga gufaranga nawe bikagenda neza. Marlène nta support novuga ngo financially ihari pour le moment. Akora ivyo ashoboye, ajya ama video tujya tu short video muhora mubona. Nitwo nkora kuko nitwo nshoboye. Hama murabona ko maze gukora indirimbo zibiri naracicijemo ndazikora kubera ko nizo nshoboye gukora. Rero donc ndaronka support umuntu akambwira ati ndakwemerera indirimbo mugabo nta support novuga iri fixe mfise. That's why nkora ivyo nshoboye. Nibaza ko nitwaronka Kumbure byo tuma dukora ibikomeye. Twizeza abantu kuzokora ibiruti byo maze gukora Kumbure. Nubundi bazani bitahe dukora. Biba bimeze gute ku bantu batahura icyo uri kurakora? Yuhuye nabo how bagaragaza uburyo bagufana, uburyo baraba fans bawe. Bimeze gute? Biri sofi, biri sofi sana kubera ko wumva uri encourage, wumva ugize energy nshasha. Kavuga ati ndafise abantu bakunda ibintu byanje. Kumbe mbandanye kuko umuntu umwe abaye capable yo gukunda ikintu ukunda
n'uwundi arashobora kugikunda n'uwundi agashobora kugikunda. Yeah. Kabisa mu gusozera hari umugabo bita Kimamana niwe yavuze ati uje nta ndirimbo mpimbaza Imana yasohoye n'igitsina gore ngo jewe ngo yompezagira cyane ngo ukoresha mu buryo bwo kuimbaza Imana. Izo cyo kivuga ku iki iyo bishitse umuntu akavuga ati nta ndirimbo y'igitsina gore yoshobora kumfasha mu buryo bwo guhimbaza Imana. Hani mu gihe twese turi abantu kandi tukuriye gusohora indirimbo mpimbaza Imana. Nibaza ko iyo ni choice yiwe. Bivanye n'inge n'abantu bamaze kumpemukira je nta muntu usubira gufasha. Maze gufasha abantu benshi mugabo abantu barampemukiye ku buryo niyumvire no gufasha umuntu ca nibuka ibyo bankoreye. Peut-être nawe arafise rezo ziwe zatumye avuga yuko atandirimbo y'umukobwa yo kumbiritse. We yagize ati ngo warangwa bakora indirimbo mpimbaza Imana ariko bakamahera bakayakura mu busambanyi. Bakayakura mu busambanyi. Ariko je naciye mvuga ati mbega tumvirize message canke turavye umuntu akora. Hamwe mu kijiji turaba ivyo uvuga message uduha canke turaba ivyo ukora n'umuntu akoresha ama platforms est-ce abamusiva bamusiva kubera ari perfect oya akaba ari perfect ntazosubire kumviriza canke kurya canke gukora ikintu c'umuntu atari perfect muga namba bizi yuko afise utuntu tw'utu defo nawe umuntu yoshaka kumutora azavyumviriza ariko ikindi kibazo narimbaje ati mbega turavye umuntu akora canke kumviriza lo message. Je nibaza ko igikuru ni lo message hanyuma umucamanza ni Imana amanye. Simvuze yuko sinakuhajije umuntu afise utuntu tw'utudefo nyene ibintu vyiwiwe nyene vyo guterateranya utwo tuntu nk'ivyo vyatumye abanka. Barabe bikebuke kubera kurumva bituma babanka nyene mugabo nibaza ko ntiwoca urubanza. Umucamanza mukuru ni Imana. Yabibone hanyuma we namba wumva indirimbo yiwe gufasha nigufashe hama don't judge. Kabisa. Ivyo bimaze gushika bakakujija bivanye hayo inuka akavuga ati umuntu nubwo ari indirimbo za gospel nishobora kumujija. Basanga kumbura ari umuntu yagerageje kukujija basanga mbere yavuze n'ibitandukanye kuri. Sumwe kandi si babiri. Ni benshi? Avuga ati none urumukizwa wa gute usuka urumukizwa wa gute wambara like kigangsta urumukizwa wa gute kubera ko tuzi yuko narabirinze no muri freestyle yanje ndavuga ati eske yes akeneye kugira ngo ngende mezuko kugira nyemere rero ayo n'amajijima mugabo abantu babigira nashuka ndababwira yuko umuntu wese n'ivyo akora hari umunsi w'urubanza. Reka rero we gufata place atari yiwawe reka kujija mu kibanza c'Imana. Hariho umunsi w'urubanza we namba wumva utankunda canke udakunda kanaka kubera ko how she looks canke ingene lookinga wewe reka kumujudginga reka kumbiza ibintu vyiwe ariko reka no kumujudginga kubera ko umunyamategeko. Reka ndagushimire rero ku mwanya washoboye gufata kumbure nibaza ko abakozi ba Star TV bamaze kukwakira mu muryango ariko kandi natwe twakwakiriye hano nicyo tuzotwifuza ko dushoboye gukorana nawe. We are ready, we are here for you for Murundi wari we wese ahari yifuza kugira icyo ashikirije canke twebwe tumukeneye tukamurondera. Karibu cyane wakoze kuduhereza umwanya wawe. Asante sana. Imana yohezagire cyane mwakoze kunyakira. Yes, akunzi ba Star TV nkabavuga zifasha warafashije ko twese turi ngako yatwafashije. Ndaza gushira link yiwe muri commentaire ninashyira muri commentaire nibaza ko ikiza gukora ni kuyugurura ukaraba kumbure zimwe muri video yamaze gushira ku rubuga rwiwe ariko kandi munamushyigikire kuri platform zose. Nibaza ko na Instagram ni izina ni Marlène Fosi nyine. Instagram, Facebook, TikTok. Ushobora kumwandikira rero kuri Instagram kumbure ushobore kumuha support yindi tandukanye niza ariko araronka cyane zoba zifise nguvu kuruta izafise uno munsi. So tumushyigikire kwera ko no Murundi kazi maze bisi ndabazana abantu ba gospel cyane nabazaniye Gladys wo munsi nabazaniye Marlène nawe tumusupporting soko. Gladys mwarabikoze no kuri Marlène nifuza ko muza kubikora ariko kandi numvise ko afise byinshi agiye kuduhereza vuba nibaza ko tuzofatira umwanya. Ni ikintu kinini cyane tutashimye kugira icyo tukivuze ko ariko tuzogira icyo tukivuze ko cyamaze kuja hagaragara. Nayo mpamvu navuze ati iriya noti yakoze ibintu bizima nibaze ko hongeye ko n'izindi kugira ibintu bigende neza cyane. Amazina yanjye ni Starboy the Ship kora sabone kuri Star TV ko muri tubandanye gutera imbere ndabasaba imbabazi kubera ko nari maze 4 days nariko ndakora umuntu bako ka grip gatarahera neza ariko tu ubumeze neza ni sawa akazi mugiye kukabona nkuko vyanyuma nibahezagire
Thank you. Ciao.